ikaze muri ano makuru atekanye ikirere cyo kuri wa mbere igenekerezo rya 28 ndamukiza umwaka wa 2025. Mu gitondo hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara ya Gitega abipima byo biri kuri degrees Celsius 12. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu ntara za Muramvya, Kayanza, Karusi, Muyinga, Ngozi na Kirundo mu zintara zose zigaye hakaba hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hashushe gusumba handi naho ni mu ntara ya Cibitoke abipima byo biri kuri degrees Celsius 30. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 rirenge igihe cy'isaha 12 nyene z'umugoroba. Hano rero niho hagarukira n'amakuru atekanye ikirere mwatubwiye ngo ca Ijebu. Makuru cyane kuyakurikirana Alice Ningabira nijye ko ndabashikiriza naho gutaha.